mutanga turazi kahise ku Burundi kwa gasore twavuse ko yafise umugambi w'amakoperative ngo turaraba ubu ya umugambi w'amakoperative uhari cyane ubu muri misi hari imigambi y'amakoperative ihari nta sanzwe bafitaniye n'imigambi y'abo gasore ubu leta y'ubururu ikasha mu ngi ahubwo mbere leta y'Uburundi ikirahoza mu y'abasunda kuri byose bariko bakurikiza ivyiwe zizavuze ariko untwazi heze ntibigeze bayibona basha bakaba bitwa ukwabo cyo gituma rero uyu munsi abarundi bakagohera ingendo tugafatana mu nda tugakundana hagati yacu kuko izi ndongozi zacu zotuja imbere bakigisha cyane ubumwe bw'abarundi utavangura ntabwo umaze sopa mu gutuma utuzi umutwa ibyo ni byo babiki bake kubirengera rwose bakunzi ba Dufakome TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye uno munsi twasubiye iteka n'umutamba Isabaja akaba aje kubandanya atuganirira kuri kahise ku Burundi tubibutsa ko uheruka yaratubwiye iby'intwaro ya cami gushika umuganwa wa gasore agandagura kari mutamba kari mu bwose mudodore awanya Dufakome TV ndabaramukije mwese abakozi ba TV Dufakome TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo anagiye ubwa musubire mandanye akahise ku Burundi kuva ikanabo ry'umugana w'abasore yabaye 31 akurikira intayo kwikura 32 yagiye kuboneka umwaka w'abasore amaze amezi 9 yapfuye intayo kwikukira rero yagiye kuboneka mu 32 wamanitira kwa Birigi ni Kamara Nikodemu uri drape Burundi ni Buraseka Marcel washanje drape Burundi ni Gasupa Pamphile waririnje drape Burundi Burundi bwacu basangira ni umupadiri barega yawe yaririnje icyo rero Burundi bwikukiye hanyuma hasubiye hagandagurwa umushikirano wa mbere Petero Ngendanumwe ari ryari 35 zari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 35 umushikirano wa mbere yari kuri Mwambutsa Pierre Ngendanumwe bamugandaguye kuri klinike yagiye kwibaruza mu biro yabyara namushiriyemo nibandi bamugandaguye yagandaguwe n'umunyarwanda yari mu giti cy'umwembe y'amaraso rero haca arabandanya 35 nyene baraganagura promenerekano yari mu bahanye ntayo kwikukira nawe nyene ndi kumwe n'umugabo wasegeye bagenda gusaba independence muri Loni niba abandi baza gusaba aho kubaka mu Birigi barabiye sumwe twabona tugira yuko yagiye mu Birigi gusaba independence basaba naho ko kubaka mu Birigi ababirigi barabanye wasanze yuko kubaka mu Birigi mu basore abirigi rezo baheze n'abanyene baraha icyo kibazo barakimwimye babwiye ati mwebwe naho sari umwami nta kibazo mu Birigi rero abasore n'abanyene kubwira hemwe ngaho mu Burundi abasuze mu Rumani ko yarashoboye cyane aho Burundi bwikukira ukamenya yo kwikukira rero hanini bahaci abandanya iyo nyabwenge mu mabica incabwenge zari ico gihe 35 bagandaguye umushikano wa mbere kuri kumwami Mwambutsa ni Pierre Ngendanumwe hanyuma basore bandanya ica Paul Mirerekano rero 36 rero nibateganya ko ari cyane kapitene Michel Chombe yari umwishikira ibwami cyane mu bwoko bwa mutamba ariko bavuze bikomeye cyane habaye gandagurwa y'incabwenge y'abanyabwenge bisiguri
isigura bande byagenze gute ihonyabwenge ryatanga ku mwabo basore barabandanya n'abari kumwe mu bwenge nayo kwibuka iboneke abantu bose bashyize ko abantu bose baciye ubwenge barashaka bagana umva icyo gihe bari baciye ubwenge ariko abasore na birori na ntidendereza abona birori na ntidendereza bakoreshejwe n'ababiri kugira ngo icyo basore ko birori bagomba gusubira mu basore kugira ngo batware umva bo barabatare abasore nawe yari umwezi nicyo gituma rero hanini henshi harabaye ishamirane y'intara batwara abezi n'abatare abatare n'abezi ntibabona nabo nyene ariko umwe mu basore wewe biyashaka yuko abarundi bose babaye bamwe mu ijambo ryiwe agira ati ntihatsinze umuganga atsinze abarundi bose gusa ubu rero iki cyakurikiye Kapiteni Michel Njombe yari umwishikira ibwami umwami Ntare wa gatanu bari bamwimitse ariko byose we yari abizi amabanga y'ibwami yari abizi yari mu bwoko bw'abahima bijya bavuga ngo umwami ndavugana imbuto yari abizi bijya babaza akagenda ngo zirifuza yari abizi bijya rero twasanze hanini abakirizi nibo bafata umwana yavutse umushyiramo imbuto bano umwana aguma afumbase imfunzi gucyanya karenga atafumbuto ntibashaka ko havuze umwami ariko ibyo byose byabubeshi nta ngoma yivuza none kubera iki Micombero yashatse gukuraho intwaro ya cami kugira ngo azane intwaro ya repubulika hari habaye kugira ngo atemane intwaro y'icami kuko icyabitumye abahima ntibegere ubwami barakumirwa ntibigere begera ubwami kuko ituma ategera ubwami baguma bakumira bakabinuba ibwami icyo gituma benshi umwami yirukana abirukana baja i Bururi niho bubatse utururi cagita Bururi rero baguma bafise agashavu rero Michel Njombero nawe yaciriyemo urumva ariko nashije kuvuga kandi bikomeye cyane urumva Micombero yari ubwoko bw'abahima yari umwishikira ibwami kandi yari Kapiteni Michel Njombero byose arabizi byose ibwami ntibari bafashwe neza none bakoze iki byava kuki abakoze amakosa umva abahima ituma bakumira ntibari babambutse icyo gituma yaciye yirukana ibwami baca bashika i Bururi bacimuka i Bururi bakutuza uturori kandi benshi barakongere b'inka baragira inka zabo kera umuntu afise inka nyinshi bw'abuhinzi icyo bituma hayaza rero usanga hari inka nyinshi umva byavuye ubwami bavuye ibwami bashaka batekeye inka zaburisha abantu bashaza kuragira inka rero niho wari umuzo w'abarundi icyo gihe hari amashamba biragira inka z'ubwami hanyuma abana babo bariga rero basekuru bamwe babwiye ati burya ibwami mwebwe abahima nimwegerayo bakumira rero Kapiteni Michel Njombero yari ishami ry'amajoro muri icyo gihe yari umwishikiye w'inyakumirwa rero iby'ubwami byose amabanga yose ubwami yarayatse niho yaciye atemaza intwaro y'umwami Ntare wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kw'icumi niyo cyashinga Repubulika ya mbere irongowe na Kapiteni Michel Njombero umwami Ntare wa gatanu yaciye abana asanga se biga mu Busuwisi rero umwami Mwambutsa yabwiye umuhungu wiwe umwami Ntare wa gatanu ntudusubiye mu Burundi bishe mu rwabo guma ngaha anye wakiye akazikorera cyangwa amafaranga yadandaza rero umwami Ntare wa gatanu aguma ngaho Repubulika ya mbere abandanya mu 1922 niho rero haciye haba ihonyabwenge ry'abahutu barabica
kuba nta ntambara yahabaye icyo gihe bishe incabwenge zose barazimara abandi nabo batapfa barahunga bahungira mu bihugu ibihugu bibanyi aja mu buhungiro niho itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2022 niho umwami Ntare wa gatanu yakumbura nyina wiwe yashikiye mu Uganda rero umwami Idi Amin Dada niwe yatwaye icyo gihe yatelefona Micombero yatwaye umwami wa Nyabingi ati muduhereye mutuzaniye rero Idi Amin Dada yacamushyira mu ndege ngo atembera mu mwaka hageze igihugu uyu mwami Ntare wa gatanu yikanga ari ku kigo cy'indege cya Bujumbura bamukuraho bakamujyana i Gitega yafungiwe mu nzu kwa se mwambutse Ntare wa gatanu nizeshare rero icyo gihe harimo hafi umwe mu kirimba kwa se yabwira abasirikare bamucunze yuko kiya giti mubona aho anacurira n'uwo bamushaka mushorishori rero itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2022 rero yafunga hariya Gitega hari umukomanda yatwara Gitega yari Major Ntabiraha Micombero amutelefone ati umwami ntari ngaho baca bamukura mu kirimba bariko bamusambisha bamubaza ivy'intambara y'2022 ko hariho bamaye muri bava mu umwami wacu rero Kapiteni Michel Micombero yacatekana komanda Ntabiraha ati umwami ntari ngaho baca bamukura mu kirimba kwa se baja baramusambisha bamubaza ivy'2022 jewe ntavyo akazi najemo nahije kuramutsa mama niho rero chef de poste yitwa Nyongabo yaciye afata bayonete amucumita mu mutima umwami akagasambagirira igitabo y'amaraso arabamije muze mve mutavyaye kuva ico gihe Major Ntabiraha yafata avyaye niyo ngabo ko ari batatu bose bafata vyaye mba ibintu by'ubwami n'ibintu birobeye isanga n'abapadiri bakuvunye pfa wangara rero byo kandi abonye hacakurikira isinzi ry'abarundi incabwenge icyo gihe 2022 bazimara abashitse ku icumu barahunga mu bihugu bibaye intambara na kabiri na gatatu icyo gihe natwebwe ntigasiziyemo ariko twagiye gukora ku nkuru satanikati rero intambara imaze gucureha 2006 n'abaje bateguza intwaro ya Repubulika ya mbere Colonel Jean-Baptiste Bagaza yateguza intwaro ya Kapiteni Michel Micombero nshinga Repubulika ya kabiri kugererwa n'ikori ntabishiriyemo uvuze ko mwamuzira kwikora oya kwikora ni nze Colonel Jean-Baptiste Bagaza kwikori n'ugererwa azana iterambere arubaka amabarabara n'ibintu byinshi yakoze mu nyuma rero cyagiye kumunanya nawe nyine yavuye yoga amasengero ntabishiriyemo ubutama ko turaraba dusubira inyuma muri kahise ku ntwaro ya Micombero ikintu cyayiranze ni iki intwaro ya Micombero tuvuye mu ntwaro ya cyane twimukiye mu ntwaro ya Repubulika icyayiranze intwaro ya Repubulika ya mbere nta kindi twabivuga ko icyanze yaranzwe n'ubwicanyi habaye ibinyabwenge by'abahutu barapfuye yaraguye umva umuntu wese yaciye ubwenge baramwishe abanyeshuri barahunga bahunga mu bihugu bibaye gushikaho 2006 Colonel Jean-Baptiste Bagaza ateguza intwaro yiwe ishinga Repubulika ya kabiri Repubulika ya kabiri nayo nyine ishashikira kura ubugererwa ikori yarabasaba baraba n'iterambere n'amakambi hanyuma rero mu cyage kumenya nawe ishingara amasengero yagize ku mufuri hamwe n'abapadiri padiri rero
bamaze hafi imyaka 3 badasenga. Birakomeye cyane. None ni iki cyatuma yugara amashengero? Abapadiri amakosa baba bakoze yari gutuma perezida ashobora amashengero cyane n'abazungu bamubwiye ati yugara amashengero byari byavuye ku cyavuye ko hagize konfi hagati y'abapadiri n'intwara y'Afurika ya kabiri ntibumvikana niwe yaciye afata ingingo yo kugara amasengero. Rero bamaze nk'imyaka 3 badasenga, imyaka 3 yose badasenga hanze n'ibyatsi ku masengero. Rero 87 niho majoro yatemaze ko ari cyaruga amasengero. Kugara amasengero abantu bashobora gusenga. Ibonye ubona na papa yaje ngaho kumugende yaje ngaho kumugendera nawe nyine rero ashinga ubumwe bw'abarundi. Ariko ubumwe bw'abarundi ubona ke naguciriyemo kubera iki yashinga ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi yabona yuko yabonye cyane yuko hari kutumvikana hagati y'abahutu n'abatutsi. Byumvikanye kubera yabona ati reka banze ndabasubize hamwe basubize batwane. Ashinga ubumwe bw'abarundi zari zitanu z'ukwezi kwa kabiri. Ubumwe bw'abarundi rero ubumwe bw'abarundi kera ubona kera ku ntwari z'icyaro ubumwe bw'abarundi bariho barafise bahurira ku cyo gihe beho nta n'amacakubiri yari ahari. Barasanga akazi n'agahiba bakanywana agahana abageni. Rero agashabuka hanini irindwi na kabiri niho kenshi baje batangura kubona yuko abahutu n'abatutsi batumvikana kwinubana. Mu Gifaransa bavyita prejije. N'abashinga gutama je nakuze no abanyamuramvya abanyaburengo kandi bahuza bapfikiye byava gituma muramvya nabo batigeze bumvikana. Muramvya niho bahimbaye cyane. Ashaka kumenya rero muramvya nabo ntibumvikana kuko wowe warafise agashavu kuko barikanye ubwami batigeze begera ubwami abahima. Cyo gituma Micombe yatetemanye intwari cyane yisunze ingene bafata nabi ubwami. Ishinga Repubulika ya mbere abanyamuramvya bashagirisha ko kubera batwaye intwari cyane. Hanyuma rero cyo gihe rero intwaro Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu yayobowe na regionalisme ntayo gusa. Rero benshi aba mu zindi ntara umengo n'ibicibwa ntibabaho hari inshaka nabo nyene zariho bazemera nabo nyene mwe byaba ku bwami ata abanyaburi batisanzwe imuramba regionalisme. Rero icyo gihe amakambi yose yatwagwa n'abanyabuguru ahita amajoro yagizwe n'abanyabuguru niyo yagize byo birazwi. Rero hamaze ubumwe bw'abarundi yasiguye yuko ubumwe bw'abarundi majoro yoya ngo ubumwe bw'abarundi ngo nitunga ridasumwa kandi ndashumbusha. Ariko ubumwe bw'abarundi kandi nuko nakera umuco gihe rero bwamurabe ko arwanisha abahutu n'abatutsi kuba arabona ribi bakinubana. Rero ibyo ikindi cyaranze intwaro ya gatatu aremera imiryango myinshi irashingwa. Umugabo Nsabane Frodebo rero yarirongowe na Ndadaye barahiganwa mu migambo yahigana. Nsabane Frodebo yaheze yatsinda uko amazi y'indi migambo yose bashyira mbere Ndadaye umuperezida wa mbere atowe n'abenegihugu. Ikibazo gitoye bitanga kubera iki iprona twazi yuko turavye kahise ku Burundi. Iprona bamugambwe bakwa gasore bamugambwe barukunzwe n'abanyagihugu cyane bamugambwe ufise inguvu. Byagenze gute kugira ngo Frodebo zinde iprona byagenze gute kugira ngo umugambwe iprona utsinde na Frodebo kandi iprona n'umugambwe wari ufise inguvu wari ufise abanywanyi benshi kubera abo basore yari umuntu bakunda cyane. Byagenze gute kugira ngo umugambwe Nsabane Frodebo utsinde umugambwe iprona abatwaye Burundi kuva Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu ntibigeze babona ijambo yasigaye abarundi. Kuko basore mu ijambo ryiwe ati tiyansinze umugambwe asinze abarundi bose kandi nta nsinzi n'imwe ndemera
n'abanyakongo bose bari mu mahoro nabo bose Uburundi burabakiniye bakabatwara urumva rero ijambo ry'iyo rihanini bariho nyanze nta n'umwe yigeze akurikira ijambo ry'abasore sabi y'abarundi cyo gituma rero haciye haba kwinubana hagati y'abarundi ariko twese tuva ku muntu turavye amamuko y'abantu bose tuva ku muntu inyuma y'umunsi murabona inyuma y'umunsi hage umuryango kwano none hariya ubona hage umutu n'umutuzi n'umutu zendo icyo gituma natwe Barundi twokwita agashi tukahindura ingendo none ivyo vy'amoko vyazananye na ivy'amoko hanini vyazanywe n'ababirigi ababirigi bo bagomba kugira ngo babandanye barya amagi zana amasoro kugira bigumire ngaha mu Burundi igihugu c'Uburundi igihugu ciza cane harimo akayaga bafise bose mu mazi ushatse ico gituma ababirigi baciye bisunga ivy'amoko kugira ngo bagume ngaha batwara kuko bari bavuze yuko dusigaye imyaka 50 kugira ngo tubame nayo kwikukira kuko ababirigi mu munsi bafise ntayo kwikukira twari kuyironka M2012 mu munsi bafise imyaka 11 kwikukira nabo basete jengine ni France y'uko nta kintu kuko abasore nabo rero basanze hanini ivyakora byose muri ganda c'Imana ariko abantu benshi bavyemera none ndamushimye mu Mutama kuri kwa gasore hari ibyamoko byari bihari canke kuri basore ntabwo ivyamoko nta byari bihari aho tunatuzi barashingira wewe yararongoye umugore wiwe yari umudukazi yitwa Ntamike Jemai Rose abaga mu haramushatse bazanye ubwoko butari bw'iwabo ariko hanini turavye abana inkomoko y'abantu ntarushashe amantama twasanze hanini yatubwira ngo turavye yari umuhutu niwe rero abantu bose bakomokako gushika no munsi kuko rero twasanze abami rero batwaye imyaka myinshi imyaka 500 n'imyaka 6 batwaye imyaka myinshi aho hose hari amahoro umwami Mwezi Gisabo igihe habereye amasezerano y'Ikiganda n'Abadagi Traité do Kiganda rero bategetse Mwezi Gisabo bamutangishije ihadabu $420 bamutegeka yuko azaza gutera misiyo Nyamugera ibirimba bikuru byashideyukira Machonjo na Kilima babikoresha by'Abadagi gushika rero umwami Mwezi Gisabo n'umwami wa mbere twanyaka nyinshi nyaka 88 umwami Mwezi Gisabo yataye mu gutwara 1820 shika mu 1908 kuko imyaka 88 n'umwami wa mbere mu Burundi twanyaka nyinshi wa kabiri nayo twanyaka nyinshi ntaye bwamo niwe yabwiye byose Burundi umunsi dufise yatwaye imyaka 80 yatwaye mu 1940 kigana mu 1980 kuvuga imyaka 80 kandi ntayo bwame mbese si wa Mwezi Gisabo ubona ko bakurikirana hanyuma umwami Mwezi Gisabo amaze icyo gihe haba amasezerano y'Traité do Kiganda Mwezi Gisabo yagize izabukuru yambaye kwambutsa umutware wiwe ayibugoma marezi nirasandari icyo gihe yavyaka mu mwanya natwaye atayima ku izina ry'umuhungu wiwe iceza ku izina ry'uga Mutagamikije mbese kurumwa abasore nawe nyine yatwaye imyaka mike cyane imyaka 2 yaravyaye abahungu babiri umwana Kamatari na Mwambuzi ngatwaye imyaka 2 gusa rero icyo gibona ko neza gerabandanya kahise ku Burundi umugabo nsigaye kubona yabuze indongozi ibushitse igwanire iteka ryiwe ivyibimbiro byose bari hamwe muri kubere ketse ubu munsi mbona niko biragenda turavye inyinshi ishobora umukuru w'igihugu cy'u Burundi nayo basitashimiye
niwe umuperezida wa mbere mu Burundi asambuye ibihome byinshi by'inyegezamo abantu bakajya abandi babicayeko na cyane cyane muri ministère de défense inshwaro Ndayishimiye niwe abonye bwa mbere yanse gusoma induru ko ziravuga abasirikare yabaye amahera yabo ariko ibyo byose byari amafaranga bamafuka sore misi yose nta mushahara ukwiye bari bafata kuko turaje chef major kera yari mu Bubiligi yakamye yari kaburimbo yewe ari umushef major w'umubirigi hari umushikiranganji umusivili Zeni Chayenzi yari mwe nawe yariza sitide yariza imbere y'abasore ukuntu bakunda kumuhaza ko bamutabara gushika naje kwigira ubuse mu Bubiligi nta guciye nk'umutama bace dusimba cyane tugeze kuri Ndadaye nyuma y'amatora byose bigenda nyuma abatembe ibyavuye amatora ya 1993 bacira umuganda bashira umuganda bafasha ibyamubaye ko Ndadaye n'ibyabaye nk'ibyabaye kuri Rwagasore bisa niko byabaye ni kaco kimwe ngo Abarundi baje batemera ibyavuye amatora cyo bagaragura amatora byabyemera bikiyumva abasigize Ndadaye kiyobo yavuze tubone bushasha cyo kintu cyitwa Burundi bushasha bagira tuvavana n'indwara z'agahotora tuje muri demokarasi ni ukwakwishukiza intwaro zitowe na bene gihugu niwe muperezida wa mbere yatowe na bene gihugu cyo gituma rero Imana barakera yamara yemeye ibihugu byinshi bitwarwa n'abami muri Isirayeli honyine umwami yamara atora umwami muri Isirayeli none amatora ya Ndadaye yabaye ryari byagenze gute amatora yiwe yabaye muri Ruheshi 1993 n'umugabo uzanditse wanyafurwa sinda imigambo myinshi hari pepe n'imigambo myinshi za pepe umva imigambo ikona rero abatakaje amajwi batsindwa imigambo sabanyafurwa sabanyafurwa rero batoye umuperezida wa mbere yatowe n'abenegihugu niwe umwantu wose twembi yatowe n'abenegihugu bera Ndadaye yavuga Ndadaye yavuka Nyabihanga mu ntara ya Muramvya rero abatemeye ibyavuye mu matora ntibashaka yuko uri umuperezida yova mwini ntara yotwara kubera intwaro zatumenyereza zari zibuguri rero abatemeye ibyavuye mu matora ntibashaka bashinga akagwi ko kumuganda hamwe n'abafashabiriki rero demokarasi babaye mu kintu menshi rero bavuga ko Imana yamuhezagira n'indwara zitowe na bene gihugu aha mu Burundi twovuye ko Imana yahezagiye wamenye abasore bakabona bene gihugu mugatatu Petero Nkurunziza Burundi yatowe na bene gihugu ari umunsi nayo majoro Ndayishimiye tena mutaziye ibikone bitengati inyuma y'ubururu kemuye mu ndanza gushoboka ya mutaha bitishinze ingoma z'abantu n'ubu yanse kubwira abasome y'indozi ko ziravuga umunsi mwabara bagusabiye umunsi mwabara bagusabiye wewe icyo musaba kujewe nani nabaye umusirikare w'igihugu cy'u Burundi narenganijwe urenganijwe gute gambo jewe nashyize ahabwo nizoshika igihugu nakoze intambara ya 1993 nekoze 1994 y'intambara mu Burundi bityo gihe jewe mwishwe n'abose ingoho yakwemeze mu game ya IFMC nuba nakoreye mu yatako kwa batako cyo munsi nkare niyo zene munsi iyo batembeye ibyo nababwiye bacasha ne kodeni baje ndemera tawa naho nyine nanjye bona banyagiza ko ndi muramba mache nemera tawa ko akun ni muri kodeni bitujira munsi nta aketi mu yamagare sigura ko n'ubu icyo gihe gushika no munsi imyaka yose igeze bashaka gusohoka w'igihugu jewe n'uno munsi
narindiriye ko bazodenzora yiganza mugabo uzobishobora n'umukuru w'igihugu wenyine yego nawe nyene nibaza ko hakaba ubumbisi nashaka kumutero ndazi ko ndi mu nzira imwe imwe yatabitangura ariko babona ko uburundi yakuye ingoro y'ubwami iraguma y'uburundi turavuye mu icumi na gatatu amatora araheze Ndadaye Melchior aratowe hanyuma agandaguwe yakaragandaguwe icyo gihe arabitumira agandaguwe byagenze gute inyuma yo kugandaguka Melchior inyuma y'iganwa ya ushashe cyifata gute inyuma y'iganwa ya Melchior cyabaje cyangwa ngo agandaguwe inyamaswa hamwe n'abafasha biwe hanyuma haciye asubira washaka gutwara Sylvestre Ntibantunganya rero atwaye igihe 1996 asubira atemaza intwari yiwe asubira ko Majoro Biroyi ashaka irongora aho hose ntibashaka ubundi bava mu kindi mwiri ntara bashaka ko ubutegetsi buguma ibigori iyo gushika naho haba n'umuzenya amasezerano abandi bose ari intambara y'abatutsi n'abatutsi kuko haza n'intebe zo hanze gusa kuhagakira umuzenya nuko numvise hari imigwi igwana iyo migwi yatangurwa kugenda mu ishyamba mu 1994 kubera agashavu beheza amashamba kuko nawe hagiye abahutu n'abatutsi bone baragiye batemberanye izo ntwara z'abahutu cyo bita mu Gifaransa la plupart de France sont posées par le gouvernement progressif qui rend la vie difficile aux personnes qui est allées servir l'homme dominé l'homme pour se marier ibintu byose n'ibintu bigaruka bihanga abarundi benshi mu kutamenya tuva ku muntu tukemera ibivuye mu matora ubonye urugendo y'amajoro yose ndayishimiye ariko arakora ubundi yarashizeho sentare yo kumugena kugira ngo yumvirize abenegihugu babatunganirize kuko intwaro hariho imanza zo kwimambuza ntiziracibwa ntuzikihari turabona yuko ari ku murongo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahari n'ubunye abarundi bose bamukurikira wumve ivyo bikabakorera kuko nawe nyene nabona yuko Imana ikamukoresha imigwi igwana reka ndoza amarira y'abasore imigwi igwana byagenze gute byahereye iyo migwi igwana 94 imigwi igwana ngiye mu ishyamba 94 havuye habaho abashingantahe Nelson Mandela na Nyerere bayicereka abarundi barabasigurira yuko aho amasezerano intambara zihagarara abarundi baricarana baravugana barabagisoza byose yego bacanga igisirikare by'ubwoko bwose ijamwo ubwoko bwose hanyuma batora Petero Nkurunziza arongora Burundi we mu ijambo rye bati nta ntambwe zo kuva mu Burundi ijambo kandi turayimushima cyane natwe niwo perezida wa mbere atwaye imyaka myinshi 15 rero asamura bwo Burundi rero kabona bikarakora nawe ashitse nawe yegeza abakozi n'abasirikare abaha amahera yabo aya mahera yowe kuva kuri Micombe amafaranga yaguma aribwa n'abantu bari hejuru ariko bakabona abasirikare bandi bisikunda ntihage n'umwabivuga ariko nibo birasanzwe byose rero abasirikare ubu ndabona ko imiteni mugare y'icyo gihe natwe abakukurutse icyo gihe kuva muri 2005 abasirikare bakukuruke n'ubunye bafata n'ikizi ariko umutwasi n'ijomba yuko umukuru w'igihugu nawe yavuze yuko bashobora kubadogeza agashahara kuko kuva muri 2005 abasirikare batangiye za Somalia nibo benshi ariko abagiye muri Somalia nabo ubonye barabasa amazu bafite amazu meza ariko
kuva abiri kuva 76 n'imbere gushika 81 cyangwa 82 abatagenza Somalia bafata n'icyerekezo twasaba yuko umukuru w'igihugu akama kumva yuko badugize umushahara wabo kuko bahaye umushahara abariko barakora uyu munsi natwe turabishima cyane abana bacu natwebwe nibwo bundi bweje ntiboguma bayima ya izo twakoreye twebwe uyu munsi ntabwo nshinga umutama urugerageje kuraba kera n'ubu ubona ko habayeho hinduka mu ubunye by'amoko byarahetse by'amoko kera n'ubu ubona ari akarusho ubunye hariho akarusho karaboneka nuko haboneka imigwi yo kwigisha Uburundi akahise k'Uburundi bakavana akahise k'Uburundi agategura kazoza k'urugwaro rwacu kugira ngo bamenye akahise hanyuma bategura kazoza kabo hanyuma urabona ko abasore ibyo yashyize imbere yavuga ati hari amatongo yabo hari n'ibirana n'amashuri yabo ibyo byose yapfuye atana kimwe yishyuye kuko wewe yashaka yuko abanyeshuri bose bokwiga ku buntu kugira ngo babone incabwenge nyinshi ariko urabona uyu munsi twamenye ikibazo cy'umwaka w'icenda gishira abana mu barabara ibiki n'ibiki ngivyo bakwiye kubiraba leta iboneka biraba mutanga turazi kahise k'Uburundi wagasore twavuse ko yafise umugambi w'amakoperative ubwo turaraba ubu umugambi w'amakoperative uhari cyane ubu muri misi hari imigambi y'amakoperative ihari nta sano yaba ifitaniye n'imigambi y'abo gasore ubu leta y'Uburundi ikirashyira mu ngiro ahubwo mbere leta y'Uburundi ikirahoza mu y'abasunda ko ibi byose bariko bakurikiza ivyiwe zitavuze ariko mu ntwari ziheze ntibigeze bayibona baca batwara bitwa ukwabo cyo gituma rero uyu munsi abarundi bakwiye guhindura ingendo tugafatana mu nda tugakundana hagati yacu nta moko ahari iby'amoko byazanye Ababiligi kuko Jean Paul Harua yasubiye iwabo mu Bubiligi baramubaje bakoze iki mu Burundi murazabona ko twese ndi mu Burundi mutema macakubiri ariko kuva na kera ku ntwari z'icami barashimirana abahutu n'abatutsi bagashimira mbese nta n'ibyariho noneho no bifuta ntacyo byotwara no bifuta ntacyo byotwara wowe bifuta tugasubira mu miryango ya kera atabahanza bake byongeye rero bigiye gusubiraho niho bababwira uko borora turagiye urwego rwacu bakaba bakundana bagahana bagenda atakwinubana kwinubana n'umugera tugendana twese kandi ukawugendana umugera wese utabufise umva ni indwara kwinubana ariko nta muti uhari wo kuvura umuti wo kuvura iyo ndwara wo kwinubana ni ugukundana hagati urukundo twasasa akazi urukundo ntirugira imbibi urukundo kandi rugira ishari cyo gituma rero natwe kuko izi ndongozi zacu zotuja imbere bakigisha cyane ubumwe bw'abarundi utavangura nta bintu zosova mu gutuma umutwa ibyo ni byo Ababiligi bakwiye kubirengera rwose bakozi ba Dufakome TV mwakoze kudukurikirana mwakoze kuba mwafasha kugira abakurikirana ibiganiro bya Dufakome TV tukaba tubashimiye cyane turashimiye umushyitsi w'iteka Jean tongera tumushimiye kuko yaba yigora akava ingoma akaza ibiganiro turabashimiye ijambo ryiza mwakoze nanjye turabashimiye cyane tongera tubatumira kandi ibiganiro bizokurikira tuzoza muratwitaba nawe bitoroshe uzoze muraza mutwitaba tuzaza kubitaba rero ikiganiro nzovuza inanga y'ubuzima bw'abasore kugira ngo urwego rwacu bamenye akahise kiwe hanyuma n'ingore y'abahinda imwe ntiyihoye n'umwanya wose ndakibaye kandi ingore y'abahinda rero bizoma umwanya munini cyane yego naho cyo kumwe n'ibyo ndaza byose byoca byose yego nkaba nanjye ndabashimiye cyane umunsi manzi cyo kumva ko nzobita yego murakoze namwe ndabashimiye cyane rwose abana namwe yego murakoze cyane murakoze